Ndi nitekana umunezero nsubire nkusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure ndaguhaye ikaze nanakwipfuriza kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura ese vy'ukuri ni bande bariko barakwiragiza inyandiko ziyamiriza perezida Ndayishimiye izi nyandiko zatanguye kuvugwa ku wa mbere z'ukwezi kw'indwi 2024 ku murwa mukuru w'intara ya Gitega zike zikaba zaranafotowe izindi nyandiko nk'izo nyene zaratowe ku wa gatatu w'ukwezi kw'indwi 2024 ku kirimba c'umukuru w'igihugu Ntare House hamwe no ku nkengera zacu umwe mu babibonye yanditse agira ati mu ngoro kwa Ntare hazindutse hatorwa inyandiko bita tracts ziyamiriza umukuru w'igihugu c'u Burundi nka zimwe zatorwa igenekerezo rya mbere z'ukwezi kw'indwi i Gitega abantu batangaye ukuntu izo mpapuro zashitse indani ntihagira n'ufatwa uwa kabiri nawe yanditse agira ati ku nkengera za pare kwa Ntare hatowe amatracts yiyamiriza umukuru w'igihugu izo tracts ni nka zimwe zatorwa i Gitega baciye babinigira mu menshi nta wari yemerewe gufotora habaye uruhagarara kwa Ntare ivyo bikaba vyarabaye mu gatondo inyandiko itamenyerewe izi nyandiko ziratandukanye n'izindi nka bene izi zari zimaze igihe ziza ziratorwa izindi wahora usanga zivuga umurwi utazwi uzanditse hari aho bahora biyita ko hari umurwi w'abasirikare n'abapolisi bashaka impinduka hari aho wasanga bavuga umurwi w'abarwanyi utazwi canke abatanguje kandi bagwaniye CNDD FDD bashavujwe n'abariko baratwara ubu abanditse ntibivuze mu zindi nyandiko wahora usanga bidogera intwaro ya CNDD FDD izo nyandiko zibutsa ko igihugu kigeze habi zigashira amakosa yose kuri perezida Ndayishimiye n'akarwi kiwe ishavu ryose ryumvikana ko riri kuri Ndayishimiye ku mvugo akoresha ku kaborerwe k'ubutegetsi ku matungo yiwe y'umurengera inyandiko zihamagarira umurundi wese guhaguruka zikemeza ko iki ari co gihe co gutabara igihugu mu kwikura ko Evariste Ndayishimiye biboneka ko hari inyandiko zishobora kuba ziva mu butegetsi nyene kuko abazanditse ntibidogera CNDD FDD nk'uko vyahora iboneka nk'intambara iri mu bategetsi ubwabo kuba izo nyandiko zigera aho zitorwa mu ngoro y'umukuru w'igihugu no ku nkengera zayo akaba hatawazizanye yafashwe ni ikimenyetso kitabesha ko ziriko zizanana mu bategetsi nyene ibintu vyifashe gutyo mu gihe ibihuha bivugwa ibintu vyifashe gutyo mu gihe ibihuha bivuga uko tumvikana ku isonga ry'ubutegetsi na cane cane hagati y'umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wiwe wa mbere biguma vyongerekana inyandiko nk'izo zishobora kuva muri rumwe rwose mu mpande zishamiranye abashigikiye Ndayishimiye bashobora kubikora kugira berekane ko abo bashamiranye bariko baragumura igihugu canke abo nyene nabo bakabikora berekana ko vyayangaye rwose ni nkuko hashobora kwaduka n'umurwi wundi ukeneye kuduza ukwikekana ico bikoze igihe Uburundi burimwo nticoroshe igihugu gisagirijwe n'ibibazo mu mpande zose mu gihe abatwaratanyishu berekana ko bafise henshi bagahitamwo guhakana ivyo bibazo no gukekeza abarundi bagowe uguhangana kw'abategetsi bo hejuru mu gihe nk'ico kuvyara ibihuha vyinshi imbere bigashobora no gukwega akaga ino nkuru abanyisomye neza na neza nk'uko yanditse ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe nayo mu yandi makuru kandi nuko abigisha bariko bariyamiriza amafaranga ariko aratozwa ku nguvu n'abayobozi b'amashure i Makamba abo banyeshure bo mu buyobozi bw'indero b'intara ya Makamba ni ukuvuga mu bumanuko bw'u Burundi bariko bariyamiriza itozwa ry'amafaranga ari hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 14 y'amarundi mu buyobozi bw'indero mu makomine ya Makamba ndetse na Kayogoro ku bwabo hakaba ari ubusuma atakindi ku ruhande rwabo abayobozi basigura ko ayo mafaranga hari ayazokoreshwa mu gihe hazoba hariko harasuzumwa ubumenyi bw'abigisha
Abigisha twavuganye bavuga ko abayobozi babo babasaba amafaranga ava ku bihumbi 4 gushika ku bihumbi 14 agenewe kugura impapuro, gusohora ivyanditswe no gufotora muri politike nshasha yo gushira uburyo hamwe ku bakozi ba leta. Abo bigisha na cane cane abo mu buyobozi bw'indero muri komine ya Kayogoro bavuga ko baterwa ubwoba n'abayobozi buri gihe babajije imvo ibatuma begeranya ayo mafaranga mu gihe hari leta yari gutanga uburyo bwo gukora uwo mugambi. Bamwe mu bayobozi boba bagiriza ubugarariji abubahuka kubaza ibibazo kuri ico gikorwa. Abo bigisha basaba leta gukurikiranira hafi iryo tozwa ry'amafaranga na cane cane ko abayobozi ubwabo bataka amafaranga amwe ku mwigisha. Abayobozi b'amashure twavuganye bakaba basigura ko bategerezwa gusaba ayo mafaranga kuko leta itayategekanije mu yazokoreshwa. Ku bwabo si munsi y'impapuro 20 kuri buri mwigisha kugira ngo yuzuze amafishe mu ntumbero yo gushira mu ngiro umugambi wa leta wo gusuzuma ubumenyi bw'abakozi bayo. Abo barongoye amashure basigura ko batanga kopi zitari munsi ya 5 z'impapuro enye kuri buri mwigisha, rumwe rw'umwigisha, urundi rw'ubuyobozi bw'indero muri komine, rumwe rugenewe ubuyobozi bw'indero mu ntara, n'urundi rugenewe ubushikiranganji bw'indero. Abayobozi bakaba babona ko hari ubundi buryo bwiyongereye kandi batanashobora gukoresha ayo bafise ngo bakwize ivyo bari basanzwe bakora imbere y'uko hiyongera ko uwo mugambi mushasha wa leta wo gusuzuma ubumenyi washizweho na leta y'u Burundi. Ubuyobozi bw'indero mu makomine canke mu ntara ntibiragira ico bashikirije. Nayo mu makuru hariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi, nunyemerere ngushikirize ino nkuru ivuga ko muri Kenya impunzi zitari munsi ya 10 zishwe mu ndwi imwe. N'ubwicanyi bwavuye mu kajagari n'ibitero hagati y'imiryango y'Abarundi, Abanyekongo n'Abanyasudani n'Abanyasidi Sudani bacumbitse mu ikambi ya Kakuma mu buraruko bushira uburengero bwa Kenya. 4 mu bapfuye baturuka mu Burundi. Abandi benshi harimwo abana barakubiswe. Igipolisi carahashitse kugira ngo ntihononekare ibintu vyinshi. Vyose vyatanguye igihe iyo miryango ibiri y'Abanyasudani y'Epfo batana mu mitwe. Hari kuwa 27 Ruheshi 2024 aho hadutse amatati hagati y'abayabaga babiri bo mu bwoko bw'Abanueri n'aba Anuake ari nabo benshi muri Sudani. Twiyumvira ko hari ugushwana bisanzwe bitaja gushika kure uko biri kose, kuko si irya mbere abo bantu bashamirana ngaha. Ivyo hakaba ari ivyiganwa na babiri mu babibonye mu gice ca Karobeyeyi, igisagara ca kabiri ahabereye iyo mishamirano. Bukeye bwaho ibiziga bibiri vyaratowe hafi y'ikambi ya Kakuma. Nico gihe ishavu ryaduga ku ruhande rw'ubwoko bumwe. Ubwo bwoko bubiri bwaratanye mu mitwe amasaha menshi, harakomeretse abantu benshi. Mu mpera z'indwi imiyabaga y'Abarundi n'Abanyekongo yaragiye muri urwo ruhagarara aho bagomba gushigikira bagenzi babo baba Anuake. Ubwo akaba ariko vyabonywe n'umumenyeshamakuru wa SOS Media Burundi, natwe dukesha iyi nkuru. Mu bisanzwe Abarundi n'Abanyekongo baboneyeho akaryo kugira ngo basubize hasi uburakari bwabo mu bwoko bw'Abanueri batubangamiye twebwe dufatwa nk'impunzi zo mu biyaga binini. Ivyo akaba ari ivyemezwa n'umwe mu mpunzi z'Abarundi. Ubu igipolisi n'abarongoye imiryango baramaze kwemeza vy'imfatakibanza ko hari abantu 10 bapfuye n'abandi benshi bakomeretse harimwo umwana umwe. Bimwe mu biziga vyatowe mu ikambi canke inyuma yayo. Iyo mishamirano ikaba yarahavuye ihindukamwo imitego mito mito ku mabarabara aja i Karobeyeyi. Vyabaye ngombwa ko haseruka igipolisi n'igisirikare kugira ngo intureka zigabanuke, inzira zisohoka n'izinjira ziracungerewe. Ivyo akaba ari ibimenyeshwa n'umwe mu barongoye umuryango i Kakuma, aho ababazwa n'uko impunzi nyinshi zahagaritswe. Umwe mu ndongozi z'imiryango y'Abarundi we akaba avuga ko hapfuye abarenga 20, agashimangira ko impunzi nyinshi zo mu miryango itatu
zitaratorwa gushika ubu. Intwaro mu ikambi ikaba yarasubijeho amazamu y'ijoro n'ingingo yo kuryamika abantu kuva isaha 2 z'ijoro. Impunzi zikaba zisaba amatohoza kugira ngo abagirirwa n'ivyaha bahanwe kandi hatuzwe ubwo bukozi bw'ikibi. Mu ikambi ya Kakuma womenya ko haharurwamwo impunzi zirenga 200,000 harimwo ibihumbi birenga 25 vy'abarundi. Ubwicanyi bwimonogoje abayibamwo nabo bakaba biyamiriza ico bita agatotezo ku bwoko gateye ubwoba, mbere bakavuga ko igisirikare kibifisemwo uruhara. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.